tuze turayaga indero y'abana bo ngaho iwacu muri Canada cyangwa muri Europe kuko tutaravye neza mwese murabizi bararuha bagenda mu bazungu ntibabakire bagaruka iwacu bagasanga twibereye ku matelefone turi Burundi amasoko yahiye turababaye bira byaba affecta cyangwa ugasanga kubera irungu uri ku telefone umwanya munini umwana ukamwibagira. Hello ko JP nizere ko mukomeye nanje ndakomeye ni mwicare hasi tuganire abantu suri tubari muri diaspora dufise abana bakiri bato ari aba teenager ari abantu bakeneye kuregwa kubumva kumenya ibyo bacamo ko byinshi hari byo tutazi rero hariho ahantu abantu bariko baraganira naje niho narindi hama hari abana bakiri bato kenshi urumva pana bato umugabo abantu b'imiyabaga n'imisore twako turayaga nk'abavyeyi tuyaga nabo hanyuma urabona abo ngaha bivugira icongereza hanyuma baratubaza twe nk'abavyeyi batubaza ngo atubaza ngo do you think I should respect every elder no matter what? Ni kuvuga ko twibaza yuko bategerezwa gusonera abakuze dans n'importe quelle circonstance. Ico cyari kibazo kigoye vraiment. Cyari kibazo kigoye kuko menshi muri twebwe twavuze tuti ego. Kuko twakuze muri system umuntu akuze uteza kumusonera mu mpande zose. Alors que ngaha respect nibaza ko urayiganya. Umwana nahaba muto arakubwira yuko hari ibintu utazaba gukora naho wobukuze. Iwacu naho l'adulte a toujours raison. Nukuri abatwe turera abana ngaha hariho ahantu tudahuriza n'abana kuko bobo baraba ibiba muri vraie vie. Hamwe umwana acavuga ati none ga mama nk'ubu umuntu aje akagukubita noca ndamusonera nkamureka parce que anduta ibintu hari amakamwamwe rero jero nabivuze kwiki je navuze yuko respect urayimerita nukuvuga ko naho buri umuvyeyi ngo ukuze ugakora amakosa nukuvuga ko utaweretse ambone example uwo mwana birashobora gushika hata ku respecta mugabo nukumwigisha ko ashaka kubikubwira n'urupfasoni mugabo akaba presi kandi akaba sérieux hari ikibazo cyamaze umwanya munini sinzi we ngene ukibona nshaka nawe nyishure est-ce que umuntu akiri muto atuza ku respect umutama cyangwa umutamakazi dans toutes les circonstances akora ama circonstances uvuga uti aha hantu siho byari ibintu biryoshe twako turaganira baca bazana ikindi kibazo abo bana nyene vraiment tuba dukwiye kuganira n'abana en groupe n'abavyeyi en groupe kuko byari biryoshe cyane. Arabaza ngo do you think a parent always knows what best for their child? Nukuvuga ko est-ce que abavyeyi bama barazi neza ibintu bibereye umwana? Jewe nishuye gutya. A child means umwana mutoya. Nukuvuga ko hari ibintu byinshi atadesida. Mugabo uramugida. Iyo yansi ikintu umubaza igituma ya chance. Cyangwa ari impuzu atagomba kwambara par exemple ukamubwira ati ushaka kwambara iyihe uyizanya akayaga nukuvuga ucuzana zibiri ukamubwira uti muri izi zibiri ukundi iyihe mugabo urumva ko wazanye zazindi wewe ushaka mugabo wamuhaye shwa nukuvuga ko muvye yambara arafisemo shwa aho n'umwana mutonya mugabo tuvuze child as umwana w'umuntu turavye imyaka afise hari igihe umwana atangura kumenya ibintu bimubereye nko ku myaka 8 n'itanu hari ababizi no kurespekta quelquefois ivya nakubwira ibintu bibi niwo mwanya wo kumukorija niwo mwanya wo kumwumvisha yuko ibyo yumvira atari byo aha tugo tuyaga n'abavyeyi namwe muri ko muranyumva muri abavyeyi baba muri ibi bihugu hari ahantu abana bacu tudahuriza tuba dukwiye kwiga bishasha rero abana bo ngaha bazi yuko nabo bazi ikibabereye natwe twaba tuzi yuko muri umwanya nitwe tudeside ikibabereye kenshi naho ibintu bigoranira
rero muri ico kiganiro rero twasanze yuko dukwiye kwiga kumenya yuko umwana nawe iyo utamuretse ngo agire shwa cyangwa ngo umwigishe kugira shwa yanse ikintu ukarespekta ko yacanse quelque fois uburi kuramwigisha yuko umuntu wese azoza kumuha amategeko azoca aba ndiyo bwana ndiyo madamu. Ni naco gituma mubona iwacu abantu bafata ingingo banashaka hejuru, abo hasi ntibashobora kubaza ikibazo na kimwe, kuko twakuze batubwira yuko ukuruta afise raison n'ukuruta mu biti afise raison. Bivuga yuko n'amanama aratugora kuko hama harimwo ubukuru, droit d'aînesse na droit y'ubutegetsi bufise. Rero turabandanya tuganira n'abo bana, uwundi acarazana ati do you think someone cutting off their parent can be ever justified? Iki cari kibazo gikomeye cyane gose ku mico y'iwacu. Ngo wibaza yuko umwana cyangwa umusore cyangwa ashobora guheba abavyeyi biwe akaba cutting off, bikaba biri justifiye, bikaba ari vyo. Nukuri jewe aho birangora gutahura, kuko sinumva ukuntu umuntu yokatira umwana cyangwa wakamukatira mu gihe babanye neza. Iyo ivyo bishitse yuko umuntu umwana gukatira nuko abana hari ahantu yaba yarababaye kabisa. Rero kenshi ntidushobora kwicisha bugufa abavyeyi bo muri Afrika ngo tubwire abana ati je m'excuse ngaha narihenze. Twama kenshi tujustifia yuko ibyo two turakora ari byo, bigaruka kuri cya kibazo. Iyo rero ntibiri justifié pour moi ko umwana akatira umuvyeyi, bishitse nuko haba harabaye ibibazo byinshi kuva kera. Rero je mbabwira nti nibaza ko kubwira umwana gukatire rero utereza kwicara ukiyumvira nigiki cyabaye kubwira umwana gukatira. Rero birashobora kuba bijustifiwe n'ivyo bintu byabaye. Mugabo iyo umwana wamwigishije neza ko ibintu mu biyaga, ingorane zibaye mu zivugana, haba amanama mu nzu, nta mwana akatira umuvyeyi gutyo. Arashobora kumushavurira, ariko iyo ashavuye naho afise dura yo kuvuga. Iyo dura yo kuvuga bayironse kuva kera. Ifo ko umwana rero yiga kuvuga kandi abavyeyi bakamwumviriza. Iyo bibaye gutyo nta bintu byo cutting off abavyeyi bazobona. Niko bimeze. Umwana nawe nyene n'umuntu. Nuko turabandanya ibigano byari biryoshe cyane gose. Naka kari gakomeye rero. Akarero I don't know, hariho baragunda kuvuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana. Abana bo ngaha bavuke ngaha sinzi ko bavyumva, ariko jewe nibaza yuko umwana ntatuza no kuvyumva, atiza kubikora. Akandi gahungu kabaje ngo do you think children owe their parents when they are older? Nukuvuga bavuga ati umwana hari deni yo yafitiye umuvyeyi iyo yakuze. Umwana hari deni afitiye umuvyeyi iyo yakuze. Ubundi nta deni amufitiye kuko niwe yamuzanye ku isi, ateza kumurera, ateza kumwitaho. Ni normal, ni bisanzwe. Mugabo iyo umwana yarezwe neza araba thankful, araba reconnaissant y'ibintu abavyeyi bakoze nubwo bateza kubikora, kuko aba yarigishijwe kuba reconnaissant, kuko abavyeyi bateza kubikora. Ivyo byo kuvuga ngo umwana wabyaye ngo wabyariye isi, no, wabyaye wivyariye. Rero umwana kugira azobe mu isi ari umuntu muzima, hama ko nawe agaruka akagufasha, si ibintu twategeza kuvuga ngo ni ibintu biteza kuba, no, ni ibintu biba pasi ku mwana mwabanye neza. Ni ibintu byo gukatinga offer abavyeyi, bakatinga offer abavyeyi mu gihe babanye nabi. Mugagiye harimo pardon, harimo je m'excuse, harimo ndagukunda, nta mukagira n'amamoma meza mu buzima, nta kuntu umwana yo gukatira nibishoboka, cyangwa nta kuntu umwana atogufasha. Seulement iri phrase bavuga abo bana babaza b'Iburayi bo muri Canada twari kumwe, ni Buraya muri Canada, babaza yuko bategerezwa kuzofasha abavyeyi. Nibaza ko ico cari kibazo umuntu ashobora kubaza yiyumvira akazi, yiyumvira amahera, mugabo n'ibintu biza utanabisavye
kuko ubuzi mwabanye neza n'umubyeyi wawe kandi agukunda yabikweretse. Ariko hari ikindi kibazo cabajijwe n'uwanje wanashaka, kuko ahora abona dufasha muri Afrika kandi nawe nyene hari igihe afasha amakaye abana akabagurira akagira amagofando ni benshi murabizi. Ahubwo ndashiraho link yiwe mu mufashe ko ariko arafasha abana kugura amakaye n'amasoko yahiye ngira tuzaronka amakaye. Nawe yabajije ati none ko mbona murungika amahera muri Afrika mufasha abantu abari bo bose, natwe twavukiye aha tuzogira na même chose, tuzofasha abantu tutazi. Ibyo byaranyoreye kwishwa ko namubwiye none abufasha we urabazi oya kuko n'abana barenga 100. Aravuga teka ntabonzi n'ibindi niko bizogenda. Ushobora kuronka umukuze mutigeze mubana mbwa ukabuzi ko ari ubucuti yagusaba 100 ugasanga ijo 100 ntiri gutuma ubaho nabi. Urikoresha mu bindi wanashaka ushaka urashobora rero kumufasha. Mugabo ikibazo yambaza ngo turi oblige nkuko namwe muri oblige mu buzima, nta numwe ari oblige gufasha ubundi musanzwe, kiretse umwana afasha umwana, umuvyeyi afasha umwana wiwe naho nyene hari igihe agera bikarangira. Ni ukuvuga ko ufasha umuntu kubera ufite umutima wo gufasha n'urukundo. Ivyo je nivyo namwishuye n'abandi bose niko bishuye. Ngamba ko cari ikibazo gikomeye kizoza ejo twe tuzosaza. Eske abana bacu babaye ngaha hari ico bazokorera Afrika cyabakorera inshuti zabo? Ivyo tutabigishije no munsi ntibikunda. Ntibikunda rero. Umva rero ibintu byari bimeze gutyo, ibiganiro byari biryoshe vraiment, hama turangiza vraiment mu munezero. Reka yari conversation nziza kabisa narayikunze. Rero ndakwabwira ndabasangiza ibibazo byabaye muri iyo conversation. Ahubwo nkankuraje abantu bose ko bigenze neza mukabikora aho muri hose mu miryango, kugira abana bashobora gutahura ingene twakuze abo turi bo, kuko bavuga ko batatuzi kandi nivyo. Hari n'umukobwa yagize conference avuga ko atazi vraiment ibyo abavyeyi baciyemwo ababona gucyone. Rero kwari kugira ndabumvisha ibyo bintu, muraza murabisoma aho hasi nkuko mwabisomye. Rero gira commentaire kuri chaque question umbwire uko ubyumva, hama nibyasubira kuba nzosubira ndabazanira ibibazo. Ariko ahanini nasanze hari ubudasa bunini bw'abana bacu, baba mu yindi monde, bafite ivyumviro bindi, barafise uwundi muntu abarera yitwa internet, ama podcast bumviriza menshi, abantu barabumviriza podcast abana bo ngaha kabisa. Rero aya podcast nayo yahindura ubuzima, nayo yahindura n'ivyumviro. Rero twari dukwiye kwicara tukayaga. Hama mumbabarire kubona hari induru nyinshi kuko ndahantu muri more ndiko ndanywa coffee, aro kintu narindindiriye. Ariko mugira ibihe byiza munezerwe. Yari coach JP, reka tuze turayaga indero y'abana bo ngaha iwacu muri Canada cyangwa muri Europe, kuko tutaravye neza mwese murabizi. Bararuha bagenda mu bazungu ntibabakire, bagaruka iwacu bagasanga twibereye ku matelefone turi Burundi, amasoko yahiye turababaye. Bira byaba affecta cyangwa ugasanga kubera irungu uri ku telefone umwanya munini umwana ukamwibagira. Reka tube tuganira rero. Murakoze cyane coach JP, nawe utaha.